Yesu
ibintu biryoshye. So bagi 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 nezerwa mu nzu y'Imana afise abazimu. Yes, afise abazimu. Ubundi wari ukwiye kwiha wese ukitanga kaba ngo Mana ejo nzinduka mu mabusiness, ejo nzomara arindwi yo harabaza kwa Mungu gusa. Rero byari bikwiye uri imbere y'Imana niwitanga wumve nimba ari guca ukabigira uryohewe, nimba ari guca uvuga ati naka gafotore Mana gafotore nzogaruka ku munsi wa Mungu nzonakumva inzu y'Imana, ibyo ugira byose ukabigira. Amen. Hallelujah. Nara sindishirijwe ubundi umutsinzi. Nara sindishirijwe ubundi umutsinzi. Nara sindishirijwe ubundi umutsinzi. Nara sindishirijwe ubundi nara sindishirijwe ubundi nako gusa nara sindishirijwe ubundi umusinzi nara Sigiri, umunyamahanga
twese guca guca wese guca 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 come on kandi naro sindishirijwe come on naro sindishirijwe hallelujah hallelujah naro Wow, Singirio. Começa. Singirio. 1, 2, 3. Singirio. Ntabwo bafite nakindi nishingikije kumaye microphone naikwazi ngosemprisa rakwakwanya siko mwambie Zamura. Hari impamvu utwenga twaburaye. Mwarije mwabyumvise? Hari impamvu utwenga twaburaye. Hari impamvu turyoherwa kandi impuzu twambara ari kuva kwa mbere kugera kwa Mungu. Nukuri sukuri. Ako wewe wabaye ute? Hari impamvu tutwenga tukaryoherwa kandi bitaratorerwa inyishu. Mubwire ngo ni kwera Yesu. Zana giseki shira. Zana giseki. Giturira Imana. Ubushize twaguze umufuka w'isima. Urenga cyo ibihumbi 10. Nadimashi mwagize. What?
umva abaririmbyi maze mugende muzane, maze mugende muzane, maze mureke, maze mureke, genda mushire. Ushaka utahe n'amaguru urashika, shirayo, shirayo. Dusigaje nk'iminota 3 dusigaje. Abaririmbyi genda mushire. Ntacyo ufise, ntacyo ufise, ribikashe mushiremo namwe, mushiremo turabe. Aha tuzohasiga kiti ya premit, kiti ya premit tuzohasiga, tuzohasiga. Aha tuzohasiga mushire, manza mushire abatubwiye ngo niba mubona seka nta kibazo ufise nuko mfise ndi. Yes, tokana mufise aho ngaho mushirayo tudakwisha aho mu mufuko nituva ngaho umufuko w'isi. Twakene ko mungere azotubwira mu gatondo ati kita premid ni musanga twasengera hano hano hakoze neza. Imana igumugisha, shirayo yaya yanjye usize uze kuzanuza, shirayo haleluya, shirayo. Asigaye iminota 3 ndi twasanga cyubura reba dusanze ajya kwiye turongereza cyubura reba babizise nize ko meze neza gutegura nikuvuga ngo tumaze ugura imifuka 3 y'isima. Shirayo uba niba mubona seka ntabwo bafite nakindi nishingikirije ni Yesu. Niba mubona seka we ntabwo bafite nakindi nishingikirije ni Yesu. Niba mubona ntamba ntabwo bafite nakindi nishingikirije. Niba mubona ndi Bujumbura atakazi ufise umuriro uteye ubwoba ntacyo uzantwara. Oya, yabwiye yuko imigezi ntacyo izantwara. Umuriro uteye ubwoba ntacyo uzantwara. Yabwiye ko imigezi ntacyo izantwara. Umuriro uteye ubwoba ntacyo uzantwara. Yabwiye ko imigezi ntacyo izantwara. Oya, umuriro uteye ubwoba ntacyo uzantwara. Yabwiye ko imigezi ntacyo izantwara. Umuriro uteye ubwoba ntacyo uzantwara. Niba mubona seka ntabwo bafite nakindi. Niba mubona vyimba nukubera nakindi. Niba mubona mwenyura nta kibazo mfite nakindi. Nukuri kose do nukuri nikwera Yesu. Nta vyuzi nikwera ndi turagutegereje. Niba mubona mbi Bujumbura atakazi mfise niba mubona batanyirukana mu nzu atakazi mfise nzokora mariage kandi atakazi mfise ndagume erega tuzozikora ariko mwabaye gute none ntitubafise none hano tegura mariage hagira ubwo abandi bafise ikajya nukuri nzokora mariage kandi atakazi mfise
dutegereje. Umva abana bawe bariga bakambara atakazi ufise mwumvise niko barande Yesu ewe bana nasaze utabesha ushigikiri cyo wavuze ukagishitsa ewe bana nasaze utabesha ushigikiri cyo wavuze ukagishitsa ewe bana nasaze utabesha ushigikiri cyo wavuze ukagishitsa. Icyo yavuze nubwo ubona menga hari ibinogo yavuze niba ariyo yabivuze abantu bovuga yuko atacu uzovamwo ndetse bakaguheba ariko Imana yacu ntibesha. Tujane kwakwanya nimba ariyo yabivuze mubwire ngo nimba ariyo yabivuze mubwire ikira kuba ariyo gusa. Hari abantu bari kwarandaba bakavuga ngo none kaya gahungu ko menga karasaza oya ndi muzima tubwire. Yesu nashimwe. Ariko no munsi twabaye abanebwe turabura ngo 10,000 n'amahera 300 kugira dukwize umufuko. Ofisari mikashi ngurumike amahera uraza kuyatora tugende kwiza 10,000 si ujeje uby'ubutunzi hano tubwire. Ayiwe ntari mikashi afise mushire ndashizeyo bibiri nashizeyo 2 ari muri telefone ndashe ndayarungika nashizeyo 2 hasigaye mu 9 menga nangahe shiramo nawe hasigaye mu 8 n'amajana 3 natanze 2 nje ndayamuha mu kanya imikashe yiwe nawe muze mushire utazanga we maza mureke ayabura nzoyashirako ndayarungika cankeje ibaye imifuko 4 ibaye 4 muze batubwire mubonye hageze tuce tuzana ayabafundi nabo mubonye imifuko yo igizokwirira tuce tuzana ayabafundi nabo paka twakoze tuzamuri manshwayo arabonetse ariko nta muntu yagira shirayo agaca yanga oya shirayo ndwaro yafise ntubona fala shirayo nawe wagushira yo shirayo wamugisha n'umushiki usanga hari umuntu agira shirayo agaca kubera urya yatanze oya zano shire ego sha amashimeshi kandi ni nkumi zibari shiramo hari igihe Imana yo bizungurutsa naho abantu bovuga yuko atacu uzovamwo ndetse bakabikora ariko Imana yacu ntibesha. Ewe Mana nasaze utabesha ushigikiri cyo wavuze ukagishitsa. Gendo passa Burahamu Nibesha Gendo passa Nahana Nibesha Wimana Supase
ushigikire icyo wavuze ukagishiza. Urakoze. azatubwira yongeyeko ayarengako Ugira ukore. ayarengako Ayarengako. turabimenyera hano byose. Ayarenze ko yafa. ayabona ayabona dufise 38,300 kuva ko turaka 5,000. oya uriya yatanze 10 aya nari ayuyu nayo ariho uyu bibiri ni 50. aca harengako 7,300. abaririmbyi Imana ibaha Amen. Ubarikiwe sana. N'ikindi gihe nzobongera. Uburongozi buzobongera. Amen. Ariko mwige gukoresha umwanya mugera kubiryosha murangije. Natwe si twe. Iyo tubongeye mubiryosha turamurangije. Haleluya. Amen. Hey! 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 Umusore nabuze ikintu ndamuha ariko nzamugurira ifana ku bamuhungu. Yavugije batiri ndafashwa. Cyane. Yavugije ndafashwa cyane. Haleluya. Mayicheka kumavuga ngo izo nkorera mariage ntakora. We muzane hama dukoti zishengera none tubereye hiki. Ariho. Esha nawe umuvyeyi ndaza azoja kugukwera. Arahari. Namuzane tuzomenye ko ari kumwe nawe. Nawe tumufashe gusenga. Haleluya. Amasaha tugirira nabi. Umunsi umwe tuzoyahagarika nka Yosuwa. Duhagarika izuba. Yabwiye ati rindira tubanze twihora abansi bacu. Rindira tubanze twihora abazimu. Haleluya. Uwo munsi nzatamba nikorera ishugwe wawe. Haleluya. Reka dukorere Imana. Dukorera Imana kubera mu mwanya hari ibintu bidasanzwe. Ariko umuntu usiba ku mugoroba sindamutahura. Ku mugoroba haba utu double mission. Ayisima akwiye ay'abafundi n'ay'udutara. Twa dutara tuguma tugira ati tujya nyene ku buryo utu kuri Zoom hariya aya agira ati je vraiment nabarikiyo ubwiza buca mu kanwa natwe kugira ngo duse neza tuzohagarara heza. Haleluya. Tuzoja dushiramo aga snapchat ku buryo baturavye bona akayoba nta maherehere nta kabuto wapi. Haleluya. Reka dukorere Imana twinginga umuvyeyi ashike hano asengera abagiye gukora aca tubandaniza n'indi program. Dukomere Imana amashi menshi cyane tumwakire. Sawa sawa sawa. Mukubita kandi
ewe bana we nasaze utabasha ushigikiri cyo wabuze ukagishitsa tena ewe bana nasaze utabasha ushigikiri cyo wabuze ukagishitsa kedu pasa burahamu nibesha kedu basa maicheke wino nachubase kedu pasa na furaha kedu basa na enoke wino nachubase uva kedu basa feleliwe kedu pasa na hey we know now so basa ibesha nara yubaye iratabara igira neza ikora mariage n'ibindi we mana we nasaza utabesha ushigikiri shawabuze ukagishitsa Imana ibamugisha Amen. ume hafi gusa tukomereza amashyi menshi cyane uyu munsi abaririmbyi mwikuye yuko impanuro ni nziza Birahaye biraza. Amitende mais ou menos Aha. iko biraza Bizosubi. amajwi asa n'ayasohotse ariko mwongereze Karamatsi. muse nk'abongereza nyine mwongereze gato dukorere Imana cyangwa yose mwatanze ku isi mwatanze cya 10 se mwatanze amashikanwa se dutangira Imana hanyuma dusome ijambo gato umwanya dufise igaburo ryera Alleluia dufise amakoraniro mazima yo gusangira na Yesu abari basangiye mu gitondo ntacyo muri yongetse hari ingorane se muri yongetse Alleluia rega Yesu mu bantu batashe hari abo byasigarana bagasangira byasigaye namwe mutagiye muza kuronka umugisha uri double twokomera Yesu amashyi menshi cyane reka rero dukorere Imana ufate ishikanwa mbere ndafise ishikanwa yahetse gutanga ya nyene ndazi nayo mubona nimanagira ubupfindura nanga n'amafaranga gusa reka rero dukorera Imana ufata ishikana ryawe hanyuma dukorera Imana baririmbyi korayo barimbaji gusa sakame n'amaenvelope n'amatelefone erega no kuri telefone urashobora gutura nta nimero muhora mubona hajya munsi hariya kuri screen hariya munsi haba hari nimero ushobora gutanga icya 10 cyangwa ishikanwa hajya ukoresheje nimero yawe kuri rimikashi ndayibabwiye hari abagiye batanga ubunyene kuri telefone hari abatayizi 69 ubusa 93 162 urashobora gutura kuri iyo nimero Mana mu izina rya Yesu heza gira abana bawe ubagirire neza ubahe umugisha mu izina rya Yesu karibu
dukorere Yesu. Nawe niba kubaza